amahoro nshuti namwe bagenzi munge kwitaba isango ry'amakuru yo mu rurimi rw'ikirundi mwama mwumviza kuri radio Plus FM ijwi ry'ugwaruka kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu mu rurimi rw'ikirundi. Aya makuru mushobora kuyumva muciye kuri wesatu akaburungu radio Plus FM akaburungu.com mukayumva ikibiraho amasaha 28 kuri 28. Turi kwigenekerezo rya gatatu Rusama umwaka 2024. Ngize ingingo nkuru zigize amakuru y'uno munsi. Burukumwa kutashe ugenekerezo rya gatatu Rusama makungu ahimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha makuru muri Ibeji. Babona ko mu Burundi bikiri kure nk'ukwezi. Muraza kumva exemple niyunge ko arongoye iryo shirahamwe. Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Ibyaha yagirizwa bibandanya kwiyongerana cane ico gukoresha telefone atabo uburenganzira bifitiye n'uwikekwa kuyimuha akaba ari mu mbuto mucamo vyumva. Inyarugusu mu gihugu ca Tanzania naho avugwa Umurundi yagandaguwe agatogwa ikiziga ciyo kiboshe umukenyezi wiwe yari yibungenza imbanyi y'amahasa ikaba yaciye ivamwo. Navyo twabibateguriye. Amakuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Kumana na Joe Philibert Karangwa ngiranda yabashikirize nk'abandiko ndafashwa na Chanel ntiharirizwa mu buhinga bw'ivyuma. Kaze mwese mwidoni. Radio Pisafa. Kera bakarike hutu bavuga bati bugabo burihabwa. Erega n'ubu bugabo burihabwa kandi abarundi bazohaguruka bavyankegareho. None ntubizi ntiwabivuze wewe wenyene. Nuko ni abantu bazovuga ngo leta duhereta ntaco izobaha. Oya abarundi no guhaguruka bakayibwira yuko igezaho izirikirakora kuko urabona ko nawe urabibona ko birenze urugero. Ariko muri rano vyorase ibintu vya vyorase sivyo bazobikore kuko birashoboka rero bigwanisho byinshi bishoboka abantu batakoresheje vyorase. Abarundi barazi inzira bazofata rusiri nico bazokoresha kuko iyo umuntu wamubwiye kabiri gatatu kamubwira ntiyumve inzira ni nyinshi nawe urabivuze bazokoresha ngira ngo inzira ishobora kumvikana. Yego kandi bigabyara Epitasi cyo tazi nuko iyo umuntu ashikira ubutegetsi yaciye muri dondora z'ibigwanisha aca twarukonye je urabibaza ndabi je urabibaza ndabi indabo ibazwanye genda kose bazobabuza kubandanya uko bariko barabikora kuko ntibizokomeza uko biriko biragenda kandi byaranatanguye ikuru nuko babibona abanyagihugu bakanezerwa ibi bintu byo kwama baturatura bari mu moko bari mu bintazi bikavaho bigahagarara nico gikuru muri byo bagatera imbere bakagira agateka kamwe twame. Ako gateka rero bazokagira abadede batakihari kuko ivyo abadede bakora ngira ngo ntibashaka kwako gateka kahaba. Nabo ni abadede babuko nyene ntuze bazohabari bazobuja gusa nuguhindura bohindura kuko abadede bagiye mu ishamba babwira abaporo bavuga ku baporo na gucyo nyene n'abandi nuko rero twe twibaza ahubwo twese tugomba kujamo tukumva yuko ari ubwo dufiteza gusoza twese turi hamwe. Ico nibaza abarundi twese ico coco nico Reka ya makuru tuyahere mu mpunzi aho Inyarugusu mu gihugu ca Tanzania umwe mu mpunzi z'abarundi yishwe mukenyezi wiwe yataye umutwe akorora imbanyi. Uwo mugabo w'imyaka ishika 40 akaba yishwe n'abantu bataramenyekana gushika ubu hafi y'ikambi. Umukenyezi wiwe atakiriye byoroshe iyo nkuru mbi yaruhiye kuvyara hataragira yararindiriye kwibaruka amahasa. Ezra Tuyisenge yaba muri zone y'icenda mu gisagara ca gatanu yari yabuzwe irengero kuva ku munsi w'Imana ku mugoroba. Yari yagiye kwimbura mu mirima yiwe iri hafi y'ikambi kubw'ababanyi biwe. Ku munsi wa mbere umukenyezi wiwe yaratabaje igipolisi n'abarongoye igisagara baca batangura kurondera. Igipolisi kivuga ko catanguye amatoza ariko nta nzira nimwe ishika iboneka kuko ni
ikinga ryiwe ntiryibwe. Ezira umupfakazi w'abana asize umupfakazi w'abana bane, umukenyezi wiwe atakiriye neza iyo nkuru mbi, imbanyi yiwe yavutse ataragera nk'uko nabibabwiye, asize umupfakazi n'abana bane. Impunzi zifise imirima y'ibiterwa mu bisagara vyegereye ikambi ya Nyarugusu zirafise ubwoba kuko abasangwa bagomba kubiba amatungo yabo kuva aho bumviye ko babujijwe gusohoka iyo kambi y'impunzi. Abo bahuka gusohoka mu kinyegero baba bahevye ubuzima bwabo kuko baribwa ivyabo bagakubitwa cane bakicwa nk'uko vyabaye kuri Tuyisenge aheruka kwitaba Imana. Izo mpunzi zisaba ko hotangwa uruhusha rudasanzwe kugira ngo bimbure imirima yabo iri mu bisagara vya Nyarugusu. Bariyamiriza amabi akorerwa impunzi z'abarundi mu gihe bagenzi babo b'abanyekongo ataco binona. Baranegura ukuntu bahatigwa gutaha ku nguvu aho kubareka guhitamwo ukwiyandikisha kugushaka mu gihe bavyishakiye. Tanzania ibandanya ifata ingingo ruhasha kugira ngo igondoze impunzi z'abarundi zive ku butaka bwayo batahe gushika muri gitugutu, kuko imbere yo gufata izindi ngingo zikomeye gusumba zishika no kugara ayo makambi, ivyo abo vyega batagomba gutahura. Kubw'ibiharuro bitangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi kw'isi HCR, Tanzania harugwamwo impunzi zirenga 131 z'abarundi, harimwo abarenga 55,000 baba mu ikambi ya Nyarugusu. Mu gihe amakungu yama ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, mw'ishirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abarundi UBG bavuga ko mu Burundi ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bukiri hasi cane, narijya uyu munsi ushitse mu gihe abamenyesha amakuru bakora umutima utari munda. Kubwa Alexandre Niyungeko arongoye UBG akanegura kubona uyu munsi unashitse mu gihe hari abamenyesha amakuru babiri b'abapfasoni bafunzwe bazira umwuga wabo. Kurikira. Umunsi mukuru mpuzamakungu hariwe mu kumenyesha amakuru nakaryo keza ko kwibutsa amareta uruhara rwabo ntangere na cane cane inshingano zo gukingira umwuga wo kumenyesha amakuru hamwe n'abamenyesha amakuru. Ivyo rero bishitse mu gihe mu Burundi hari abamenyesha amakuru babiri b'abapfasoni batawe muri yompi kumvo zidafashe na gato, bavundiye mu gasho atakindi bazira atari umwuga wabo no kuburabuza uwoza avuga ivyiyumviro bitajanye n'ivyo abari ku butegetsi. Kubera ubutumwa bwanditswe muri mu mugwi wa WhatsApp, umumenyesha amakuru Sandra Muhoza w'ikimenyesha amakuru La Nova yarafashwe atabwa muri yompi itariki 18 z'ukwezi kwa kane yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Yasanze mu mpimba Florian Irangabiye nawe amaze imyaka 2 ubu afungiwe mu gasho k'Ibubanza. Florian akaba yaciriwe imyaka 10 atakindi yagirizwa atari guhungabanya umutekano w'igihugu. Ivyo bikaba bibaye mu gihe hari abamenyesha amakuru 7 hamwe n'abarongoye ibimenyesha amakuru abo nyene baciriwe umunyororo wo guherayo sentare ntahinyuzwa itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020, nabo nyene bagirizwa ngo kuba baragize uruhara mu itembagazwa ry'ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Uko guta muri yompi no gufunga abamenyesha amakuru nta kindi byazanye vyatumye haba abamenyesha amakuru bakora bari mu bwoba ntangere, mbere bagatinya no gukora ku makuru amwamwe batinya ko boheva batabwa muri yombi. Ivyo birerekana neza yuko ahari ubwoba, ahari kuburabuzwa, ataburenganzira, atabwigenge bwo kumenyesha amakuru buheza ngo buhasigare. Alexandre Niyungeko avuga ko kubona hari abamenyesha makuru babandanya kuburabuzwa baza biyongera kubarenga 170 bahunze igihugu. Ibi vyerekana ko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi bukiri kure nk'ukwezi n'ubunyene tumutegabiri. Kuko vyanditswe n'umwanditsi Albert Camus avuga ati igihugu kimenywa ku rugero rwaho uburenganzira bwo kumenyesha amakuru bugera. Sagaseseshwa rumuriko uburenganzira bwo kumenyesha amakuru mu Burundi bukiri kure nk'ukwezi, na cane cane mu gihe hari abamenyesha amakuru barenga 170 bataye bakomoka bahunga buturatuzwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, abandi nabo bakagandagurwa. Kuri uno munsi mu runani rw'abamenyesha amakuru
n'akaryo ko kwibuka abamenyesha makuru babiri bagenzi bacu bagandaguwe abandi baranyuruzwa amazima nyungu. Christophe Mpezabahizi yagandaguwe n'umuryango wiwe wose itariki 13 z'ukwezi kwa Gitugutu mu mwaka wa 2015 na Jean Bigirimana yakorera ikimenyesha makuru iwacu n'ubu tutazi irengero ryiwe kuva itariki 22 z'ukwezi kwindwi mu 2016. Mu runani rw'amamenyesha makuru turiyamiriza uko kutaronka ubutungane kuri abo bamenyesha makuru bagandaguwe ku gahinda n'imiryango yabo barimwo kuvaho bibereye imyaka 8 iraheze. Turasubiye gutera kamo ubutungane ko kwikubita gashi bugaheza bukarengutsa abakoze ako kabi bagaheza bagakubitwa intahe mu gahanga. Turasubiye kandi gutera kamo leta ko yo kwikubita gashi ikareka ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru gukora mu bwigenge bwabo nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro hamwe n'ayandi mategeko mpuzamakungu Burundi bwashize ku mukono. Alexandre Niyunge ko arongoye urunani rw'abamenyesha makuru b'abarundi UBG. Muri ico gisata nyene ngo hari intambwe yatewe mu byo kumenyesha makuru n'ubwigenge bwo kuyashikiriza mu Burundi. Ibi bigashikirizwa na Banza Witonde Gabriel akaba bivuze yafatiye ko mu Burundi ubu hari bimenyesha makuru byinshi kandi abarundi babihurumbira kurikira Gabriel Banza Witonde. Mu munsi tariki 3 isi yose himbaza bwigenge bwo kumenyesha makuru. Mu bisanzwe hari akarusho mu Burundi, turabona yuko hari intambwe yatewe. Uno munsi imenyesha makuru ni byinshi, aba maradiyo, amateleviziyo, abandika bitera byiyongera, kandi ukabona yuko abantu benshi bihurumbira bakabikurikirana. Ni ikintu gikomeye cyane. Ikambere rero no bwigenge bushikiza ijambo burahari. No munsi nta muntu n'umwe turumva yoba yazize ibyo yashikirije, kandi abantu bama bashikirije ku munsi nivyerekana yuko rero ubundi bagiye bitera intambwe. Kandi muri bakora nyine icubahiro umukuru w'igihugu agishikiriye ubutegetsi mu 2020 nta kindi yavuze atari uko amaradiyo ababwigenge bagira bagashikiriza ikintu cyose, mbere agasaba yuko bokwegera n'abenegihugu mu migabo n'imigambi yabo kugira ngo abantu bamenye ibiriko biravuga mu gihugu. Twebwe rero nk'umugambwe turashima cyane imigenderanire hari n'amenyeshamakuru n'abenegihugu n'imigambwe, tukabona ko ari byiza cyane. Ariko rero ngorane zirahari kumenyesha amakuru. Murabona nk'uno mu ibihe usanga umega nk'ubucikagurika, ibinyamakuru kumbura biragira ingorane, ariko kandi hariho n'ubukene mu maradiyo turabyumva kandi turabibona yuko amenyesha amakuru ibimenyesha amakuru bikenye, bikaba ari intambamyi ikomeye cyane. Ariko kandi amenyesha amakuru usanga kumbure bidafite akarangamutima k'umwuga amenyesha amakuru, ugasanga bariko baravuga inkuru kumbure zishikuza. Muramaze kubona ko benshi usanga ariko bariko barabeshuza kubera batanze inkuru zitarimwo ubuhinga. Naha rero twebwe icokorwa gikomeye tubona ni uko bwa mbere ibinyamakuru byoza biregera abenegihugu, ko turabona ko hari amakuru menshi mu benegihugu bataza gutora, cyane cyane y'amakuru atohoje cukumbuwe bita journalisme d'investigation. Birababaje cyane kubona abantu n'umunsi mu Burundi usanga bariko barakurikira ibinyamakuru biri hanze y'igihugu, cyangwa usanga bariko barakurikira umuntu ugasanga amaradiyo ari ngaha mu gihugu atarigera agira gute abitohoza abimenye. Ari ikintu gikomeye cyane. Guha ijambo ry'abenegihugu biravye si kenshi cyane. Urabona abanyagihugu bari ku mirimo bagahura n'ingorane zitandukanye, ngo bategera ko aya maradiyo avuga izo ngorane ugasanga ni gake. Ugasanga rero bivugira ivyo mu gisagara gusa canke ivyo aho bagiye honyine, mugabo kuja mu bene gihugu hasi bagiye inkuru zicukumbuye bamenye ibibazo bagize ugasanga biragoranye cyane. Ariko kandi ikindi kozaba nuko bishoboka amaradiyo abafise abakunzi n'abagenzi barashobora kugira agakese aho abanywanyi bakunda iyo radiyo bagashobora kuyiterera kugira ngo kumbure ibinyamakuru bishobore kwisununura no kubandanya bitanga inkuru zitomoye. Ariko muri rusange si yo mugambi turashima uno munsi ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu binyamakuru n'ingene ibinyamakuru byabaye byinshi mu gihugu bigatuma kumbure umuntu yumviriza iki cyangwa ikiriya ashimye. Uwo akaba yari Banza Witonde Gabriel arongoye umugambwe APDR ucuditse n'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD FDD. Mu butungane naho kuwa 25 ndamukiza guheze abacamanza muri parake nkuru iri mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura baragiye Igitega umugwa mukuru wa politike ku birometero birenga 100 hari mu matohoza yongera ku byo Bunyoni yagirizwa ni kubijanye n'amatelefone yatowe mu cumba afungiwemwo gicunzwe cyane. Ibyaha byiwe byiyongereye ku rugero rwa kabiri rwa sentare ntahinyuzwa. Abafungwa batatu nibo babajijwe ni Chartier Irankunda
umufungwa yikekwa kuba yarashiriye telefone wahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni muri ntwarante guheze. Abandi bumvirijwe ni Kome Niyonsaba wahoze akurikirana inyubakwa za Bunyoni na Bosco Ciza, uwo nawe aranguza imitobe iva muri Tanzania iza mu Burundi. Bumvirijwe mw'ibohero rikuru rya Gitega aho abo bagabo uko ari batatu bafungiwe hamwe n'uwo yahoze ari umurobere mu mugambwe CNDD FDD. Umwaka amatelefone atari munsi y'abiri yarafashwe mu cumba gicungerewe gifungiwemwo umufungwa ateye ubwoba kurusha abandi mu Burundi. Kubw'amasoko mu butungane, gutunga amatelefone n'amakarata y'amatelefone mw'ibohero bizokongerwa ku vyaha 10 vyagirizwa Bunyoni igihe azorenguka mu gisata gisubiramwo imanza ca sentare ntayinyuzwa. Uwo yahoze ari umushikiranganje wa mbere ariko akora umunyoro w'ubuzima bwiwe bwose kuva muri Kigarama guheze. Arasabire kugwa rya Clement Nkurunziza kuko amagara yiwe amukitse. Biri mwikete ryeguruye igice ca kabiri Atanazi Karayenga yandikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye, aho yibutsa ko Clement Nkurunziza apfunzwe atakindi azira uretse inzigo y'akazika afitiwe na bamwe mu bahoze ari abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi. Ibindi biri muri iryo kete tubibaze Odas Kabura. Abicishije mu kinyamakuru Bigabiro Newsletter kuri uyu wa kabiri Rusama umwaka wa 2024, Atanaze Karayenga yongeye kwandikira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye amusaba kurekura Clement Nkurunziza amaze imyaka 6 apfunzwe azira umukeko wo kugira uruhare mu igandagurwa ry'abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi. Muri iryo kete ryuguruye igice ca kabiri, Atanaze Karayenga yandikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yabanje kumwibutsa ko atari ubwa mbere amwandikira asaba gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko arekure Clement Nkurunziza nubwo atagishu ahabwa, ariko atazohengeshanya gusabira iyo nzira karengane kurekurwa. Atanaze Karayenga asanzwe ari inararibonye mu mwuga wo kumenyesha amakuru, yibukije kandi Perezida Evariste Ndayishimiye ko kudakoresha ububasha afise ngo arenganure abarenganywa navyo ari uguca kubiri n'amategeko. Muri iryo kete ryuguruye, Atanaze Karayenga yongeye kwerekana ko Clement Nkurunziza ari umwere ko ibyo yagirizwa atashingiro gifise. Ubwo bwicanyi bwakorewe bamwe mu banyeshure bakomoka mu bwoko bw'abahutu bwabaye mu ijoro ryo kuwa 11 rishira wa 12 ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995. Clement Nkurunziza yari yaraye kwa muganga akitswe n'amagara, akibutsa umukuru w'igihugu nawe yahunze ava muri iyo kaminuza co kimwe n'umwisi Petero Nkurunziza bahunze akarengane, none ko ico yahunze atari co yokorera abandi. Kubw'ivyo rero yarakwiye kurekura Clement Nkurunziza uretse kuba apfunzwe atakibi yakoze, uretse kuzira ubwihorahorane n'inzigo y'akazikira ifatiye kw'ivangura ry'amoko yimitse mu mitima ya bamwe mu ndongozi z'u Burundi bahoze biga muri kaminuza y'u Burundi. Muri ico gihe hari amagume mu gihugu c'u Burundi. Clement Nkurunziza akwiye kurekurwa atakirinze gusabwa, ubona ko n'amagara amukitse bitewe n'uburozi yahawe. Atanaze Karayenga akibaza igituma umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye abandanya kwirengagiza ugutakamba kwa Clement Nkurunziza, adasiba gusaba uburenganzira bwiwe kugira aje kwivuza, ariko bikaba iby'ubusa. Akibaza kandi niba koko byabaye umugenzo mu Burundi aho inzirakarengane mu mabohero zama zitakamba zisaba kurenganurwa canke guhabwa uburenganzira bwo kuja kwivuza ntibumvigwe, amarohiro bakarekurwa ari ibiziga, ko ari byo birindiriye gushikira Clement Nkurunziza. Mu gusozera iryo kete, Atanaze Karayenga yasabye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye guhagararira amategeko nk'uko asanzwe abikora, agarukire ubuzima bwa Clement Nkurunziza, amurekure agane y'ubuvuzi umutima uri mu nda kuko bugeze aho umwasi ashaka. Odas Kaburo, ndagushimire. Umutekano muri zone Ruyaga, umurimyi yarazuye inkoho zahambwe mwitongo iwe zose zamaze no kononekara, nkuko OPG yishikiye aho mu Ruyaga muri zone Kanyosha yabishikirije muri raporo yakoze. Umugabo witwa Ntahombaye Berkimas w'imyaka 35
yarazuye inkoho zitanu zo mu bwoko bwa AK47 benshi bazi nka Kalashnikov aho yariko ararima mu murima w'imyumbati uri mwitongo ryiwe riri ku mutumba Kabumba muri zone Ruyaga komine Kanyosha intara ya Bujumbura. Hari ku munsi wa gatatu uheze w'igenekerezo rya mbere Rusama igihe citazi 2:30 zo mu gatondo nk'uko iyo raporo ibandanye bivuga. Perkimasi ngo yaciye aja kubibwira abajejwe intwaro nabo babigira igipolisi aho ngo caciye kiza kuraba casanze biza vyarononekaye. Ico gipolisi nyene ngo caciye kigenda kibijanye ubu bikaba biri mu bubiko bw'ibigwanisho muri zone Kanyosha. Intare dusozere amakuru twari tubateguriye mwakoze mwese mwakurikiranye kuva mu ntango zayo. Shimira uruganda rwacu rwo gwamagwitanga rutiziganya kugira ngo rubaha amakuru atosoye neza kandi atagira gasembwa. Reka nshimire Chanel Harizo we yatumye amakuru abashikira atosoye neza. Nayo Jojo Philibert Karangwa na Rikonda yabashikiriza ndabifuriza akaruhuko keza ka weekend nagahinduke.